hari amakontere menshi tuba twakomaze mu gihugu cya Egypte. Izo konteri zimwe zaje n'indege kugira ngo zinyagwe gushika, zaje n'indege zaramaze gushika zarenga 50 zo zifatanze baturiye ko no barindi n'indi marshite ko turatangura amakontere tuko turazitanga zimwe zamaze gutangwa zari zikenye zaje n'indege ko murazi yuko indege idashobora kuzana amakontere menshi tuzavuga ibintu byinshi biremereye mugabo nyinshi cyane zaje n'ubwato aho ubwato bwashitse ku kivugo cy'i Mombasa itariki 9 z'ukwezi kwa kane. Amavugo cy'i Mombasa harabaye akabazo ku mufabrika kuzikora ku munsi wa gatanu tariki 5 z'ukwezi wa gatandatu ture document zirahera tuza kudeduana abashoferi barasohoka Ikobero mugabo acatubera ibigaba turazihagarika baranga kubandanya bamanuka Bujumbura bavuga yuko hari amafaranga bariko barasaba umutransporter shebuja wabo kubera ngo ubuzima ngo burazimvye Bujumbura ngo bakoresha nta menshi mu nzira ngo bitoro vyarazimvye mu nzira. Ivyo byose twabwe twipikanira gufi turavugana n'umukiriya wacu uvuga umufuniseri ari umufabrika nawe nyine arabijamwo acavugana n'umutransporteur. Ejo rero umunsi wa kabiri ku mugoroba none aronka ubutumwa burungitswe n'userukira umutransporteur ngaho Bujumbura wabo uko izo kamyo zaje entreprise yo muri Kenya mugabo arafise umuserukira ngaha i Burundi kwino munsi ikamyo zitegereza kuba zamanutse.